ndashima kuri Imana ivuga iyo numvise ijwi ryawe Mana ndashima kuri Imana ivuga nakijijwe n'urukundo rwawe n'ubushobozi bwawe Mana niwe umucamanza wanje wamukiriza igororotse wanireko ndakwiyumvira numva nkura no kukubona tubana ibihe bitazashira mbona mu maso hawe nanje tubana ibihe bitazashira mbona mu maso hawe nanje wanurumukiza sugusa mwami wanje wanurumukiro sugusa mwami wanje wanurumukiza sugusa mwami wanje wanurumukiro sugusa mwami wanje urukundo rwanyujuje nawe ngo watowe mu basi bawe nuretse ugono kundwa n'abantu ko wapfuye ukanyitangira ndashimagiza pe ubuntu bwinshi kuva ku Mana ihoraho nona umesi nabo bamenye ukuntu Imana iharira ndizobwira abatamuzi ibyiza kora umwami wanje akiza ibyaha n'indwara zose nibye mukunzi yosa nawe kandi nzobwira abatamuzi ibyiza kora umwami wanje akiza ibyaha n'indwara zose nibye mukunzi yosa nawe nzobwira abatamuzi ibyiza kora umwami wanje akiza ibyaha n'indwara zose nibye mukunzi yosa nawe kandi nzobwira abatamuzi ibyiza kora umwami wanje akiza ibyaha n'indwara zose nibye mukunzi yosa nawe kandi nzobwira abatamuzi ibyiza kora umwami wanje akiza ibyaha n'indwara zose nibye mukunzi